Ndaguhaye kaze mu kiganiro ca mbere muri runo rutonde rw'ibiganiro vyishura ikibazo kivuga ngo mbega uburongozi ni iki. Murumva ko tugiye mu bintu vyo hasi, ibintu vy'intango, ibigize uburongozi, ibintu bisanzwe ariko kandi bikenewe, kuko ntushobora kugira uburongozi ku rugezo rwo hejuru cane iyo biriya bintu vy'urufatiro, biriya bintu bigize uburongozi mu ntango, iyo buhera, iyo utabizi, iyo utabifise. Naho rero umenga ni ikibazo gisanzwe, ni ikibazo coroshe, ndagutera intege ngo uze ukurikirane runo rukurikirane rw'inyigisho rw'ibiganiro. Iki ni ikiganiro ca mbere, hariho ibindi bizokurikira mu nyuma. Hari ibibazo vyinshi bijanye n'uburongozi nzogenda ndishura. Ndagutera intege ngo uze wumvirize n'ibiganiro bizokurikira. Ndia Sheikh niyo nizigiye. Ico ngiye kuvuga ko ni ikibazo kivuga ngo mbega uburongozi ni iki, kandi nk'uko nabivuze ntibiza guherera muri kino kiganiro kuko ni vyinshi. Iyo uravye abahinga, abanditsi batandukanye bagiye baravuga ku burongozi ico arico, hariho ibintu bakunda kugarukako, canke reka mvuge ko ari vyo bisunga mu kugerageza gusigura uburongozi ico arico. Ica mbere bakunda gufatirako ni ibintu bikuru bikuru biranga umurongozi, cane cane umurongozi mwiza. Ivyo barakunda kubivugako. Hariho imero yiwe, imero kama, temperament, personnalité, hariho ingeso nziza zifasha mu gikorwa c'uburongozi. Aha barakunda kuvugamwo nko kuba umuntu w'imvuga kuri, umuntu adatinya kuvuga ibintu ko biri, kuba umuntu yubahuka, umuntu afise ukurinda, ari courageux, umuntu azi kuvugana n'abantu, azi kubaka ubucuti n'abantu. Hariho ibintu vyiza abahinga bavuga mu buryo bw'ingeso, les traits de caractère canke les qualités bigaragara ku barongozi. Akunda kuvuga kuba ari umuntu ashobora kwiyumvira ibintu bitarabaho ariko bishoboka, un homme de vision, une femme de vision, umuntu afise imbona kazoza, ubushobozi bwo gushikiza ivyiyumviro neza. Ivyo vyose baravyisunga mu gusigura uburongozi ico arico. Kuvuga kimwe mu vyo abahinga bisunga mu gusigura uburongozi ni biranga abarongozi beza. Ica kabiri ni imigenderanire umurongozi agiriranira n'abarongoye. Imigenderanire umurongozi yerekana mu gukora ibikorwa vy'uburongozi nayo nyene abahinga barayisunga mu gusigura uburongozi ico arico. Hariho abarongozi bumviriza abo barongoye, bakaza barakira ivyiyumviro vyabo, mbere bakanabikorerako. Hariho abandi bakoresha gutegeka cane, usanga batumviriza gose abo barongoye, bababwira ivyo bategerezwa gukora. Hariho abarongozi bagerageza gufasha abo barongoye gukura mu buryo bw'ubumenyi, mu buryo bw'ubuhinga, ugasanga bashira inguvu ku gutuma abo bantu barongoye batera intambwe mu buzima mu nzira zose zitandukanye. Hariho n'abandi barongozi bafise akarimi gakerebutse cane, usanga bazirika abantu kugwatsi, abo bita les manipulateurs, les démagogues, n'abantu bazi kuvuga amajambo aryoshe aryohera abantu, ariko waraba mu bikorwa bakora ugasanga si vyinshi bakora muri birya baba bavuze. Ivyo navyo ni bimwe mu biranga imigenderanire umurongozi agiriranira n'abantu arongoye. Hanyuma ica gatatu, hariho abafatira ku ntererano z'abarongowe mu gukora ibikorwa vy'ikimazi kuri bo, biba bifise intego, intumbero bija gushikako. Hariho abantu uravye ingene uburongozi bukorwa, hari igihe usanga abantu bakora ibivuzwe gusa, ahandi naho ugasanga barahabwa umwidegemvyo wo kwiyumvira bo nyene igikwiriye gukorwa. Ugasanga umurongozi ukuntu abikora arabasigurira intumbero muri rusangi, mugabo akabarekera umwidegemvyo wo guhitamo ingene baza kubikora. Ubundi nawe ugasanga ukuntu avyifatamwo nk'umurongozi bituma abarongoye murantunga bakora ivyo yababwiye gusa. Hakaba n'abandi usanga baha akanya abo barongoye bakavuga uko babona ibintu, bakabaza ibibazo, mbere iyo bafise ukundi kuntu babona vyokorwa navyo nyene bakabivuga, kandi umurongozi ntabakarire, washaka asanze bikenewe agahindura ingene yari yabiteguye. Aha muca mwumva ko bica bitugarukana ku migenderanire
iba hagati y'umurongozi n'abarongoye. Icanyuma abahinga bakunda kwisunga mu gusigura uburongozi ico arico ni igisata umurongozi akoreramwo. Iyo ugiye mu nzego zitandukanye, ugiye mu vy'ubudandaji, usanga hariho ibintu bikorwa cane n'abarongozi b'amashirahamwe y'ubudandaji, kubera amashirahamwe y'ubudandaji abereyeho kuzana inyungu, abashizemwo imitahe baronka inyungu bakoresheje abakozi bahaye akazi, ariko kandi nabo bakozi nabo bakore bafise ishaka, bafise umwete, bitanga. Ugiye mu ntwaro y'igihugu hari igihe haca hazamwo politike, ugasanga mu burongozi biravana n'igihagararo uwo muntu afise muri politike, biravana n'uwamuzanye, biravana n'uwumushigikiye, ugasanga rero ingene uburongozi bukorwa burashobora gutandukana n'ubwo mu mashirahamwe y'ubudandaji. Tugiye mu mashengero naho nyene usanga hari ibindi bintu bica vyinjiramwo, usanga ahandi bitahari. Wagenda mu gisoda ugasanga ni kwa kundi nyene. Muri rusangi igisata umurongozi akoreramwo kirafise ukuntu kigira ingaruka ku nyifato agira mu burongozi no ku migenderanire agiriranira n'abo arongoye. Dufashe nk'amashengero, uzosanga hakenerwa cane ubwizigirwa ku murongozi kurusha mu gisoda. Mu gisoda umuntu arashobora kuba ubwizigirwa atari bwinshi, ariko agukurira mu rutonde rw'igisoda ntushobora kuvuga ngo naretse kumwumvira kubera abesha. Iyo aguhaye itegeko ry'akazi urarishira mu ngiro utaravye ko ari umuntu avuga ukuri canke abesha, kuko mu vy'akazi ziriya ngeso ziwe zo kuvuga ukuri canke zo kutavuga ukuri usanga zitagira uruhara runini mu nyifato umusoda muto agira imbere y'itegeko ry'uwumukurira. Ariko mu vy'amashengero, iyo umurongozi adafise ubwizigirwa imbere y'abarongoye, biba ibintu bigoye cane, kuko ntashobora kubategeka ku nguvu, ntashobora kubahana, nta gasho, nta mategeko yo guhana. Usanga rero kugira ngo bamwumvire, kugira ngo bakore ivyo ariko arababwira, birasaba yuko icuka c'ubwizigirwa kiba kiri ku rugezo rwo hejuru. Mu ntumbero rero yo gufasha abarongozi batandukanye mu bikorwa bakora, tuzokwisunga ibi bintu vyose mpejeje kuvuga mu gusigura uburongozi ico arico. Uru rutonde, uru rukurikirane rw'ibiganiro ntiruzoba rugufi, kuko nk'uko nabivuze uburongozi burimo ibintu vyinshi cane, n'urusobangane. Namwe muravyumva mufatiye no kuri ibi bintu bine abahinga bafatirako mu gusigura uburongozi, naho bimwe bimwe vyuzuzanya canke vyinjiranamwo. Murumva ko uburongozi ari ikintu kitoroshe gusigura, si ikintu woca ko wihuta, birasaba yuko umuntu abifatira akanya. Uburongozi ni urusobangane rw'ibintu vyinshi: icuri, ivyo ukora, abo mukorana, igisata ukoreramwo, ibihe murimwo, n'ibindi n'ibindi. Mufata akarorero ku muvyeyi. Dufashe kubo urongoye, fata akarorero k'umuvyeyi. Harya uwo kubaza ngo kurera umwana bisigura iki? Urashobora kuvuga ngo ni ukumutoza indero, ni ukumwigisha ingene akwiye kubaho, ukabuhejeje. Mugabo iryo jambo ingene rishirwa mu ngiro bivana n'imyaka umwana agezeko. Ukurera uruyoya sikurera umucuko, sikurera umwana amaze gukura gato, sikurera umuyabaga, sikurera umuntu akuze. Umuvyeyi azi ubwenge agenda arahindura ingene avyifatamwo bivanye n'ibihe umwana wiwe agezemwo. N'uburongozi rero niko bumeze, kandi hamwumve nafashe ikintu kimwe gusa, ukuvuga abo uri kurarongora, abo uri kurakorera iki gikorwa c'uburongozi. Uhinduye ukavuga ngo dufatire ku hantu umuntu ari. Uko abavyeyi bo mu bisagara barera abana, siko abavyeyi bo mu mitumba barera abana, kubera ubuzima baba babayemo ntibusa. Ivyo navyo bizana ibindi bintu bituma umuvyeyi ategerezwa kwisunga aho hantu ari, iyo environnement arimwo, kugira ngo ashobore kurera umwana. Ariko naho uza no mu bisagara naho nyene ntihasa. Nimba muba muri quartier aho amazu yugaye, umwana akurira mu rupango rwugaye, asohoka hanze ari uko ari kumwe n'umuntu, indero ukuntu murera ntibisa nuko umuvyeyi arerera umwana muri site hahandi usohotse inzu uri mwibarabara, nta korotire ihari,
abana n'umuyevero usanga bariko barayerera hirya no hino. Si umuvyeyi yarereye umwana ahantu nkaho ntazomurera co kimwe na wa wundi amurereye muri ya makartier haba hugaye. Ni ukuvuga ko naho umuntu ari haravana n'ibindi bintu bitandukanye, ugasanga n'abari mu gisagara ntibariko barabikora kumwe, mbere washaka n'abari ruguru, bivanye n'akahise k'umuryango wanyu, ingene musanzwe murera abana, usanga ari ibintu bigenda biratandukana mu kuntu abavyeyi barera abana babo. Rero ngarutse ku burongozi, ni urusobanurane rw'ibintu vyinshi bitandukanye. Nico gituma iki cigwa ntigishobora guhera, gisaba ko umuntu yama ariko ararondera ubumenyi, kuko n'ibihe umuntu abamwo birahinduka, abarongora barahinduka. Hari igihe ukira gutya ugasanga mu mugwi w'abantu urongoye hariho uwukurusha uburambe muri ako kazi umurongoyemwo. Muri ico gihe ingene wifata bitegerezwa guhinduka. Hari igihe ugira gutya ugasanga mu mugwi urongoye igice kinini cabo n'abantu bashasha mu kazi, ata kintu na kimwe bari bwakore. Ingene uvyifatamwo bica bivana nuko kuntu bameze. Hari igihe usanga muri abo bantu urongoye ari imisore n'inkumi gusa, ivyo vyose birafite ingaruka ku kuntu bafata. Hari igihe usanga ari abantu bafise imiryango ikiri mitoya, bafise abana bakiri bato, bamana abana bagwaye, bariko barajana abana ku mashure. Ivyo vyose biragira ingaruka ku kuntu ubarongora. Nico gituma abarongozi bakwiye kwiyubara cane, ntibakore igikorwa c'uburongozi bafatiye ku kuntu bo bameze n'ukuntu bo bavyumva. Vya bindi vy'abantu bavuga ngo uku niko Imana yandemye, uku niko meze, muranyihanganira, sinshobora guhindura. Bijya bintu ntibishoboka ku murongozi. Umurongozi mwiza ni umuntu ashobora kubona hari, akabona abo bari kumwe, akabona ibihingene vyahindutse, agaheza agakora igikorwa c'uburongozi yisunze ivyo nyene n'ibindi kumbure ntabanje kuvuga hano. Hari igihe biba bikenewe yuko uha ijambo abantu, n'ikindi gihe biba bikenewe kubaha amategeko. Mbega bivana n'iki? Nimba urongoye abantu b'incabwenge bafise uburambe muri ivyo bintu, babizi, babitahura, ugaca ukora ikosa ryo kutabaha ijambo, uriko urakwega ingorane. Kandi ubonye bahagurutse bakavyanka, ntuzobagirize ngo ni wewe vyananiye kumenya ingene wifata, ni wewe utamenye abantu muri kumwe n'ingene ukwiye kubafata. Ariko hariho igihe uba uri kumwe n'abantu atavyo bazi, ugasanga mu vy'ukuri ugiye kubaha ijambo ngo muvugane, nta n'iciyumviro boguha, canke boca bazana ibintu ataho bihuriye n'ivyo muri ngo bakagukura mu murongo w'ico wari ubabajije. Muri ico gihe urababarira ivyo bakora, ukabereka ingene babikora, ugaheza ukabakurikirana, ukaraba ko babikoze. Uburongozi kubera burimo ibintu vyinshi, burashobora kuba bwiza canke bubi. Abantu barashobora gukora nabi mu burongozi bivanye n'imvo zitandukanye, hanyuma ugasanga birateye ingorane. Bigenda neza canke nabi, cane cane bivuye ku rugezo rw'ubumenyi. Iyo umuntu atabizi biragoye ko abikora neza. Hari n'igihe gukora nabi biva ku mutima mubi, ugasanga ububasha bwo kuganza umuntu akoresheje afise ariko abukoresha mu kubabaza abandi. Hari n'igihe usanga umuntu yikunda cane aganzwa n'inda yiwe, noneho ugasanga ubwo burongozi ariko abukoresha kugira ngo yikwegere ku butunzi, bigatera ingorane. Uburongozi burashobora kuba bwiza canke bubi, abarongozi bose si beza. Hanyuma uburongozi muri rusangi buri kubiri, iri jambo tuzorinoganza mu biganiro bizokurikira. Hariho uburongozi budafatiye ku kibanza co kuganza na kimwe, n'uburongozi buva mu ngeso z'umuntu, ni influence umuntu agira ku bandi, atari uko bafise kububasha mu buryo bwo kuganza. Uzosanga ari umuntu afise ivyiyumviro birashe, bituma abantu bamubonamwo ivyo bakeneye. Usanga ari umuntu ashoboye gusigura ibintu neza, abantu bakabitahura, kandi ashobora no kumviriza abantu no kwishura ibibazo vyabo. Uzosanga ari umuntu abantu bashobora kwizigira, umuntu w'umwizigirwa. Gutyo iyo azanye iciyumviro ugasanga abantu baraciyumvamo bitagoranye. Ubwo n'uburongozi bufatiye ku kuntu umuntu ameze, ni influence umuntu agira ku bantu. Hariho n'umurongozi bufatiye ku kibanza co kuganza. Kenshi uburongozi bujana n'amazina y'icubahiro, umuyobozi, directeur general, nyakubahwa n'ibindi. Tuje mu rugo, umuntu wese w'umupapa w'umumama aba ari mu kibanza co kuganza ku bana no ku bakozi.
ugiye mu mashure uzohasanga abarongozi, abigisha, abaserukira abanyeshure. Ugiye mu mashirahamwe no mu mashengero uzosanga hari abajejwe amabanga atandukanye bafise n'amazina atandukanye. No mu bisata vya leta usanga hariho abagenywe, abatowe, abadugijwe amapete n'ibindi n'ibindi. Reka iki kiyago mbe ndakigarukirije hano, ni intangamarara, tuzoheza tubandanirize hano mu kizokurikira. Ariko ndagutera intege ngo urabe icagufashije, ugishire mu ngiro, ico ukosora ugikosore, kandi cane cane urabe uwundi muntu wiganirira, uzoba ugize neza.